umva nashitse hariya cha ndasama maze gusama cha waje kura abantu kuja hiti reka nakora ikiganiro aho ari kuri kamera Bibi bro. Uyu mujama ni wiki guys. Uyu mujama ni wiki guys. Landry. Turashaka kuvugana. Kamikazi. Ndagusavye mu mwanya Kamikazi. No. Kamikazi. Umwanya. Yeah. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry. Buja Flavor chakinyamakuru cy'amakibaza na bishasha bivuga muri industry Buja Flavor. Nkuko mubibona turi mu rugo, novuga yuko imbere y'urugo, novuga yuko ari imbere ya portail y'umuririmbyi, novuga umuhanzi, umukinyi w'amareresi, umukinyi w'amafilm, novuga umukinyi wa agira ama video, n'umuririmbyi, novuga kandi umuririmbyi kazi yasigara umama azwi ku izina rya Kamikazi. Twamurondeye ko tumubaze byinshi, twarumvise yuko agira sohora indirimbo. Guys, ifuko tumubaze nawe nyene ko arazi yuko n'umuntu akunzwe cyane muri kino gihugu cyacu. Hama ni byinshi dufite tuza kumubaza kandi mubiko narigize guposta kuri Facebook ndababaza ati nigiki mushaka ndamubaza Kamikazi byayibazo byanyu rero hageze ko ndabibabariza. Follow me Isaac Classic no musini ari kubibya byanze kamera Isaac behind the camera ni CK. Guys, follow me bro. CK, you can follow me bro. Abanda bafinze umuntu amfitiye registrere man. Muramuzi umuntu amfitiye registrere yanje. Bro na beri save bro. Reka ndamuvuge naje. This is save bro. Isaac, ndagusabye fatire umuntu afatiye registrere man. Mwerekane bro, mwerekane. Isaac, urashaka guhindukira gato Isaac, ndakwinginze werekane umuntu afatiye registrere. Ni Landry Promoter, our friends. Bro, ni aje. Uko sawa bro. Oya man, none turi mu kazi ga bro. Turi mu kazi no si bisanzwe ga man. Landry bikwaye Landry. Landry bata extra bro, fresh. Mbona tukulia poa tu kama kawaida mzee. Kawaida tu, sinajua. Yaani mimi kuja wasaidia, kunda wafasha tu. Kumbe ejo mzomara Landry Promoter muri Buja Hit sivyo ga bro. Yes. Together guys, follow me. Landry nazi tuzokata bro. Leve tuzokata. Katutoto wele laje. Landry Promoter ni byiza ashaka waje kumfasha sivyo naga bro. Na mimi kesho nakuja kusaidia mzo sijali. Tizama. Bite. Birazane. Ego. Ani kwa Kamikazi? Ego. Bari hari? Ni hari. Sarasha kwinjira? Karibu. Kabisa guys, baraduhaye karibu kumbere turashaka kwinjira, baraduhaye permission yo kwinjira ni kwa Kamikazi, kwa muhanzi akomeye cyane mu Burundi, mu kinyomareresi ya sora n'indirimbo nziza cyane, akunzwe n'aba mama, agakundwa n'aba papa, agakundwa n'ugwaruka, abone bose baramukunda Kamikazi. Guys, novuga iyi ni modoka yiwe. Ego. Amagari akamoto nako kajyana kumugenzi yaje kumuramutsa. Okay, kumbere rashaka kutugida. Twebwe stamenyereye. Hey, CK, can follow me bro? Nasi turambura ibirato. Ego bisa nuko turi muri baza yiwe ariko turabona umuntu twavuga yuko nawe nyene adasanzwe, twavuga yuko ari nka manager wa Kamikazi. Bite boss? Safi. Neza bro. Abona udundegura ukura chata bro. Ego. Cyangwa cyagihwa gishasha mugira muri kure. Bisa nabyo. Ya Kamikazi twumuranga bro. Bari. Ushaka kwinjira ndi bati? Ego murashobora kwinjira mugabo. Gato ari gikorwa ariko arakora. Arakora igikorwa. Video cyangwa n'ibyo bikorwa by'imamba y'umunsi.
ni vya bikorwa vy'impamba y'umunsi. kumbure n'ubutumwa zadushikiyemo nta kibazo reka twinjiye sibyo nega boss guys ndabasabye gutekereza ko asenga guys Yesu Kristo amen bite kamikazi mwizina rya uri kurifuka mwizina rya Yesu Kristo amen sikura marisa ni kazi tu bro ni kazi tu kawaida hama riva sorry sana sorry hama nagakogwa gato tugira dukore bro siko twemere ni surprise mu kazi bro none bisanzwe none umuntu akora ibikorwa byiza nk'urifuka mu rundi mwanya wose man just 5 minutes Sano ariva basi minota 10 basi minota 10. Oye 10 ni myinshi bro mfise umwanya muto tuko dukora ibintu vyihuta. Nizere yuko ariko navyo n'ibikorwa vy'Imana ko ari abantu benshi bakeneye kuyagana kamikazi sivyo none? Papa. Minota 10 riduha. Papa. Ibo siriki bro? Nta nakimwe. Unatufuraye? Ariva ndashaka cyo tugira ikiganiro bro uraza kuduha man. Jewe nta kibazo bro. Kamikazi are you ready? Lia Jesus. Naomba. Hivi nilichunga refu unasema amen ndio nikafuka na ingi. Amen. Amen. Izina rya Yesu. Ndakora impamba y'umunsi n'abusina ngendo ndaguha. Era. No ndi mu bindi bikorwa si byiza kunyicira program. Kamikazi amfite navyo n'ibikorwa vy'Imana kamikazi kandi urazi yuko mu bafan dufise aba dukurikirana rero bakunzi bakuri bakunda ibikorwa vyawe. Okay. Ushaka twemera dukora iganiro. Umwanya mutoya mugabo kugira ngo sincereze abo turiko turakorana ego. Kamikazi nizere yuko nta muntu atanga ubutumwa umwanya mutoyi umuntu atanga ubutumwa umwanya munini. Okay. Kuvugana umwanya munini amasaha 2 amasaha 3 okay vuga ayo wumva wifuza wepe utaenda bila Mr. Enda pashe kurize ari umuntu yiriko aranje mu y'Imana ahubwo ncane ndakwegera vuba cyane je ndabizi yuko wenyene ivyo teguye biza guhera ndazi mu byo nateguye ndazi harimo byiza kandi mu byo ariko uragira ngaha birimo n'ibyo nateguye amen CK you can follow me nizere yuko bakunzi ba Buja TV ngo aradukurikirana nizere yuko mwabonye kamikazi kamuseze mu bikorwa asanzwe akora misi yose n'umuntu novuga atagira ubunebwe yamakora misi yose aronse n'iminota 3 arayikoresha mu bikorwa vyiwe kamikazi icyambere kwanza je no banza nkagukeza kuri cyo gikorwa mukora urakoze cyane ego udakunda kwicara misi yose bamukora misi yose kamikazi oya mu gihe ndose umwanya ntegeze kukoresha neza ejo nta uhazi ego ejo na uhazi mbe hajya kamikazi umunsi weje awutegura gute umunsi wejo ndawutegura gute ndasenga Imana kugira ngo arizo nshikanayo hanyuma ibisigaye ikamenya ingene ibigenza ego ni benshi ndazimuza gutangara ni kamikazi kwa muronde twaronse amakuru yuko agira ari kuri indirimbo shasha kandi murazi yuko iyo arinze ari kuri indirimbo aba ari indirimbo rimwe ubutumwa bwiza cyane kamikazi nico gituma twakoronde ibiro byarubitse uri bijwa tuwaye tafuta sasa none nkawe ibintu byo uretse kuza kumenyekana kamikazi ninde bikubwiye kamikazi novuga yuko mwe mu yaratugendeyemwo usike werekwa cyane gose none abani werekwa ushaka musinzi wa ndani oya amfite igikorwa cy'Imana kica kigendera mu bantu kamikazi bazi usenga jewe tumu protest zivurugika senga kwa kamikazi nako ndi mushenga kwa kamikazi ariko aragira impamba y'umuzi okay ushaka kuyagane nta kibazo ego kamikazi no kwanza no kugira kwanza welcome in your country murakoze cyane ego zeko ubwa mbere kuva muri Etazi n'ubwa mbere duhu sinzero waragiye mana yanje benisho usigayene usigayuzimvye umure turaza kuvugana byinshi ariko je nshaka guhera kuri vyerekeye akarere yawe ivy'umuziki igihe wari muri Etazi ni benshi bari bagukumbuye kamikazi no kuri kutabakorera ibikorwa uri hariya kamikazi igihe nari ndi hariya je mu buzima ndanka kwiterera mu bintu nashoboye nico gituma iyo numva ashoboye ikintu nkora nkunda kugikora neza narashitse hariya byo kuri sinzi ko nakanzwe n'akarere sinzi mugabo urumva nari mfise intege nke kandi mpora shaka nimba ndiko ndakora ikintu ndagikora n'ingufu zanje zose rero ntivyakunze kumva zitamvuye ko urumva nashitse hariya ndasama maze gusama cha waje kura abantu kuja hitirika akora ikiganiro aho Bibi bro uyu mujama man uyu mujama ni biki guys uyu mujama ni biki
Landry turashaka kuvugana Landry turashaka kuvugana Kamikazi ndagusavye umwanya Kamikazi no Kamikazi umwanya Landry Bari katiyo kamera bari katiyo Isaac mwake kamera bari Isaac mwake Landry twubahana Landry twubahana sivyo Landry twubahana Landry duhana Kamikazi simjibu Kamikazi numwishure bakalme numwishure ntabikore kabiri hanyuma ndashimye cyane abarundi n'abarundikazi sinzi ibintu muriko murakora mugabo murancanze mana fasha mara yo hanyuma ikintu kimwe numva novuga Landry sinzi ko ari ikintu wabonye kuri amene mutwe Kamikazi mumuzane paracetamol bashe muzane paracetamol ndetse na paracetamol Kamikazi ariko amene mutwe Landry promoter Landry Kamikazi uriko amene mutwe Landry sa Benishu Landry promoter icyo ndabakundira mwese nuko muri abakunzi b'umuziki mukaba abakozi kandi batananirwa rero mwonkundira kugira ngo icyo nagusaba nuko ko wobwira Landry promoter akareka korenza induru kuko Kamikazi afisanga wagize umutwe mumuzanire umuti Kamikazi muzanire umuti uriko amene mutwe Landry uriko amene mutwe Landry okay Basi reka je nangure sivyo Landry duhana umwanya Landry sivyo shavuye no je Landry nta kuntu yonyinjira mu kiganiro gute Landry ashaka kunyinjira mu kiganiro guys niwe aramfite enregistreur murabizi ama Landry gute ushaka kwinjira mu enregistreur ishize Isaac enregistreur bari enregistreur itse wapi ujama mana turakushimiye kugira neza kwawe Landry ntazi gusenga wawe ivyatanguye haba amahoro turakwinginze rero kugira ngo twubake imitima y'abantu ibintu byose bije ku rutonde icyo twanse n'ikintu cyo kwivanga muri bino biganiro ni mu izina ry'Yesu dusenga sabe na Landry promoter ari kurenza induru hanyuma ngomba ndabasaba ikintu kimwe umwambaze n'uwundi ambaze kandi nijana ifise manete ikintu numva nokora kugira ngo bije ku rutonde Benishu urazi uko kaka yangu tena kila siku leo Landry areke kurenza induru sikia sasa Benishu hanyuma Landry mwese ntimunanirwa kuko muri abana b'Imana rero kugira ngo twubake imitima yawe ko baratwumviriza ndabinginze tuje mu rutonde rwiza burya Kamikazi yarigeze guheranira Landry promoter oya ndabaza yarigeze kuguheranira warigeze kumuheranira kugira rero twumva iryo deni reka ritubaze Benishu reka turindire sawa baza Wakala TV ni Landry promoter tu mukazi kose Kamikazi rivuye muri vuga kwa mikara sivyo ego hari abantu bakunze kuvuga cyane yuko Kamikazi ari nga mu gihugu donc yamikaye yaje kwa mikara gusa mu gihe Kamikazi egiye dura kwigwa c'indege egiye mperuka nga ku muvumburo nkuko vyama yemerera abarundi yuko hari ibintu bishashagiye kuba sohorera ari ibintu bishashagiye kuba ariko umunsi tuga dutangura umwaka Kamikazi takintu na kimwe arigera abakunzi ba Wakala TV yabemereye mbega baribaza ati mbega ni gazina riko riramukurikirana ryo kwa mikara mbega ibikorwa vya Kamikazi bigeze Kamikazi dukeneye umuco tuhariya kuri Wakala TV hanyuma ico numva no kwishura igihe uheruka ngana narakubwiye ko ntari mwihiganwa ndiko ndakora ibikorwa bizofasha abakunzi banje rero niyo mpamvu nobabwira yuko nticaye ndibaza Benishu igihe washika wasanze ndiko ndakora impamba y'umunsi nawe igihe waza wasanze ndiko ndakorana na Benishu ikiganiro kandi igihe waza wasanze ndiko ndakora filme bisigura ngo sinicaye gusa sindiko ndakora ibintu ntanga ubwo nyene kuko murazi ko sanzwe ntaba muri kino gihugu ntegerezwa gukora ibintu nzosohora mu gihe nazoba ndahari ibikorwa vyanje bizosigaye biravuga rekere wundi nawamaze na muco kumenga niwe mutumira cyangwa nuri mutumira niwe ndafise ikibazo niwe Kamikazi ndafise ikibazo guys niwe mutumira cyangwa nje ndi mutumira niwe mutumira cyangwa nuri mutumira Kamikazi ndafise ikibazo je ngomba nishure ndibaza igihe Benishu yajasanga ndiko ndakora impamba y'umunsi kandi nuko numva munduhije numva umengo norira kuko rimwe muzanire umuti bashe muzane paracetamol bakuzane ushaka
ushaka relief canke paracetamol Kanye mbega bigeze byovyo ndavuga isinema rero ikintu numva narakubwiye ko ntariko ndirukanga n'abantu umwaka uraheze ari umwaka uraheze mugabo uheze ndiko ndakora kandi jewe nkorera imana nkorera imana sinzi ko mwabonye kamikazi imwe muzaheze murashaka kumuzanira akantu kamikazi arafa vandratrenga kibazo ngo uraza kumuvuga niba mpamadi mumuzanira amazi basi mubazanira amazi kunigeranirwa ndashaka kumenya rero ego uriko urakora Landry promoter na mita kwa mkari ife muni yuwi minda sirika muziri ivyo ngibiri Nupa mugomba munduhishe ubu rero kugira tugende ku rutondo umwe nambaze uwundi ambaze tangura umwana w'umuhererezi wewe of course weye sinigeranirwa ne kazi yako wibagiye ufuye na musi warimwe nimumureke yibarize Landry basi baza vyose ukeneye baza vyose ukeneye si warimwe ndigeranirwa jewe Niwesha mubazi yahora rero wakumvate sawa kamikazi ego watubwiye yuko ibikorwa byinshi biriko biraza kandi vuba ndetse byinshi turabitegura ndetse tukavuga ko utari mu higana mugabo ari dukunda ibikorwa cyane kuruta amajambo bivuye muri vuga hanyuma kamikazi kwamika turashaka kubona neza mbega ryari hoho tuje kujuza basi no musemba ngamenye itariki n'umunsi sinema canke indirimbo bizosohokera kugira abafanzi bawe nibaguteka icizere kugira abantu bakurikira sawa hanyuma benishu nambaze nawe kugenda bishurire rimwe turi mu bantu b'Imana nuko je nobaza yaca gacarenza induru baza rero benishu ntasubira bagira kurisha mikro honye ndabanza nyishure basi namwishure mwishure oya nanje kugira ngo sinkorere kuri programme zanyu nimubanze mumbaze hanyuma ndabishurire sinza kukivanga n'ukuri Landry urazi yuko ndabikora mbaza rero ndabizi turazi neza ko kamikazi y'amakorana indirimbo hari abamugaye hariyo n'abana bakiri bato mbe muri izo ndirimbo kamikazi agiye gusohora harimo abo bana canke harimo ucaka imuga mwagize gukorana indirimbo Claude umukozi w'Imana n'ubugenda n'ubumuga kandi ujya sinumuga niko yavutse hanyuma umbaje ikibazo ciza ati mbega mwarakoranye urabona ingende ndakora nirukanga rero hariho ibintu nkora ugasanga ndiko ndabikora amasaha atoborohereza sinosezerana yuko mu byo maze gukora ntibarimwo mugabo Imana ikashoboza zobashiramwo ikibazo cawe wambajije ngo mbega nzosohora igikorwa ryari hanyuma igikorwa ca mbere Jamani we ntumva ho kimbaza kubaza nyene naje ushaka kwibaza oya ikibazo je Landry urazi ikintu canzanye ngaje ndafise ikibazo aho nyene atarakwishura Landry umutumire ni kamikazi ariko ndashobora kubaza nawe umunyemesha mukuru nka mugenzi wanje urazi igituma je ndi ngaha oya ndafise mubariza igituma je ndi ngaha erega mwebwe ngomba kubabaza je mwasanze ndiko ndikorera kamikazi je ngicinjira urazi ikintu nakubajije kamikazi ngicinjira urazi ikintu nakubajije ngicinjira mwari munkumbuye gusa aribyo mbonye hanyuma ikintu numva nubabwira ibikorwa ndiko ndakora nukuri biriko biragenda neza kandi abavuga Igiswahili nibo bavuga mwaka mpya na vitu vipya Jamani umwaka ni watangura nanje ndakubwiye ngo umwaka utanguye isangapi biboneka yuko ari amakuru twe twaronse Landry promoter ataronse cette fois ci Landry promoter twamutanze Landry promoter urazi igituma je ndi ngaha je nabironse imbere yawe utarabironka kamikazi mubwira impamvu je nari ngaha kamikazi ingorane Landry promoter akora kurenza induru kandi kamikazi agashavura Landry nukuri cyo ndakubaza mu kibanza cha kamikazi sonora kisirika cyana mubaza uyu kandi uraza kubinyishura kamikazi nukuri wihendura aburabe cyana bimubaza kisirika tuwore wihende kamikazi arabura ubunyene hanyuma igikorwa canje ca mbere kizosohoka itariki imwe y'ukwezi kwa mbere mu 2020 promoter ashobora gusohoka ikibazo cye bacishuwe Landry ashobora gusohoka
tumutanirwa mu kazi kose cameraman ntitwigera tunanirwa never nta munsi wa rimwe twasanze abakozi ba Buja Hit bakubakoresha ikiganiro Kamikazi umwigema asanzwe aririmba neza kandi akora umumama Prito umumama igacenda kubona naco umumama asanzwe aririmba indirimbo zo kuri Nazimana mama Joshua aho yaramaze imisi arenga mu gihugu cyacu Burundi tuzogenda ryari canke hanze urazi ko bigoye kwezanye n'umusanzwe bari kumwe ndetse n'umwana wiwe bakaba basanzwe bari ngaha mu gihugu cyacu Burundi akaba yazanye ibikorwa bicaca byinshi nkuko mwanyishuje ibintu byinshi bigiye bitandukanye mumbaza tumbe Kamikazi yaje kwa Mikara ngaha mu gihugu cyacu Burundi ngwizange yitwa Kamikazi yatwiye indirimbo yiwe izosoka itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2020 uwo munsi nanye nzoba ndundi muntu nzoba sokonde ariko rero imbere yuko ngenda Marisi abasirandiri yego mbaza ndakubaza ariko fresh bro meze neza urakomeye kabisa Isaac nyuma ya kamera Scott yagiye ari CK bro siziko sigaye utaraba neza man cameraman baonesha cameraman bereke Isaac ndafise ikibazo kuri Landry promoter mbe ninde yaramfite ya registre yanje nafatiye registre ninde yaramfite ya registre Landry promoter byagenze gute uze muri Buja Hit je sinaje muri Buja Hit naje nje gukora ikiganiro bice bigenda gute ufata registre ya Buja Hit hamadugije ikiganiro cumbwira ngo ndagufasha akasidari ico no gusaba umuhungu niyo sura gukora iwawe ucumwirukana no musarara taje ndashaka kubaza kandi kabazo yego na kibazo bro na kibazo ubuja bari biki bro aba hypocrite biramunaniye ko kuvuga bro bakunzi ba Waka Light TV n'ababeshe urazi ko ntigeranirwa kandi byinshi mwamwifuza je ntigizwa kubishikanya na tu uyu mutipe no wundi mu muzi mu mateka ya hypocrite uyu mutipe no uyu nyene uyimubona nga ariko no musaza kuba ari mu ya Waka Light bro tureka ndagushimire nawe ndagushimire bro anonge ndagusaba imbabazi ko nsanzwe uri kurakora oya man nukuri kwimana habwo ndagewe cyane habwo nakazi keza wakoze cyane habwo Landry promoter aziko n'umufana wawe bro nanje ndi uhahura bize kabisa kunzi ba Waka Light TV reka tubisa bakore ndibaza mwumvise neza ico naje kuronda naje kwishuza ideni Kamikazi yaramazi imisi aheraniye abakunzi ba Waka Light ndagusaba ikintu Landry ushaka kumuraba Kamikazi rero kunaba iwe gusa nagomba ndabasabe donc muzohore mwubahiriza abantu kugira ngo ibikorwa byose bizohore bigenda neza oya jewe uno musi gusa murambo baje gusa ndabababari riva Landry yavyononye Landry yavyononye iminota 10 umviriza Landry riva Landry yavyeme ndabashimiye cyane twongera bara abakunzi ba Buja Hit je sindatangura ndabashimiye cyane abande TV Landry yagoranye mwayibonye Landry yagoranye Landry bye Landry utaonana ingine siku siongezi be usanga yasimje portail umuhungu tena ruka portail we uruvuka portail beti oya mumusore basha bari ne po utaonana bro Kamikazi tenderere urashafise mu Landry ni kwa mezi uramenyere ndiba oya ntaki bwambira gusanze uri kujya ubugari ubu nawe yagusanze uri kugira ibihera aba friend mugabo muzo urumva ko ariko sijewe Kamikazi sijewe urayibona ikintu kimwe numva novuga kugira ngo ibiganiro byacu navyo bigira agaciro kandi bikunzwe na benshi muzo kwicarane kugira muzohore mukora ibintu biri ku rutonde byo byiza kuko ndumva nk'ubu muranduhishi aje narusha nakashaka guma kabire Kamikazi Landry umushobora oya nta kibazo ariko turashobora kugira itubandanye ivyo twari turimo sivyo bazoyego ni Kamikazi rero muzi yuko asigaye akora ibikorwa vyiza ama Kamikazi nizera yuko ni wasubira muri Amerika ibintu bizogenda neza zo gumusora ibikorwa vyiza nta kibazo tuzobandanya dukora kuko ibi bikorwa nivyo twahamagariwe ego
nizere yuko bamwe baravuga yuko mu bikorwa byawe usigaye warabishizemo n'umutambukanyi wawe Kamikazi. umushinga ntahe wanje ego umushinga ntahe wanje asanzwe yarabirimwe kuva kera kuko niwe abishigikira nimba bigeze aha arabisengera abiba hafi kuko atampaye umwanya wo kubikora sinogera kure umuntu wa mbere anabisengera kandi abishigikira yoba ari mu ba mbere rero nawe ategerezwa kubibamwe kugira bigende neza ego Nizere yuko mu mafilmu ugiye gusora nawe nyene arimwe. yego arimwe Bisa ni Kamikazi rero muzi yuko asigaye afise amateka menshi kandi nizere yuko umunsi yagiye muri Etats-Unis yatwemere ko azoduha ibikorwa vyiza kandi byinshi vyiza. Mbe Kamikazi kuvaza mu Burundi n'ikihe kintu yabonye mu Burundi hahindutse ikintu gishasha atari yamenyere mu myaka wahera. nukuri Burundi buguma buhinduka uko bukeye uko bwije kuko mu bandaba abubaka babandanya bubaka urukundo ruragwira eka ibintu byose ni vyiza ego Ni Kamikazi nyene twumbura turashaka kumukeza ku kibondo yaronse ni Mama Joshua ubuzi tukimita Kamikazi kandi ni Mama Joshua. Félicitations kandi Kamikazi. murakoze cyane Jajo. Pole sana. Usura biturandera tufanya lakini. Na Kamikazi unaivusha poteza hata mood vraiment. muri nico kesho umva Basi tusari kidogo batoshaka gusenga basi gato. Gusaba. mana turagushimiye kugira neza kwawe turakubashe kuri mani dukunda dushirizeho kutuba hafi no kutugirira neza mu izina rya Yesu dusabye amen Amen. Ubu nyine ushaka kubandanya Kamikazi. nta kibazo bashobora kumbaza Kubandanya ndabigusaba. ni ukuri nta kibazo Ni Kamikazi mubona yuko asigaye yaravyibushe mbe Kamikazi kuva agenda hanze nibihe biro yiyongereye. ibyo jewe ntabyo nzi mbabarira gomba Kamikazi ushane ne pasana Kamikazi tena sio bien. mimi nifanye nini Unakula vitu gani? mie kweli nami nabiona hivi nanje ndifuza konda mugabo nariyakiriye ukunyene ndi kuko urumva mvuze ngo urumva ngo nonde bidakunda noba ndiko ndibuza amahoro noca mbere nsanga naturubuye rero ukunyene ngana nikunda ukunyene hari abantu bandika amakomante ngo Kamikazi ufise inda nini abandi nabo ugacuborage nyene bagaponda ukamenya ngo bamponda bareka tumboni yangu wese ndafanya Kandi ni vyiza Kamikazi birakubera byo warubiziga. oya rumva vyombera vyombiye murashaka tumboni itowe nibake abitawezekana bishakuwa bakosubira kwambia ngo urumva ngo numenye ivyuya mie kweli mimi nakuraga nini acha Mungu tabi mugabo nivyo hari abaduhanura Kamikazi igira sport ibyo nivyo Nizere ko andi kugiye kuzura kagira Kamikazi. sasa ndakafanya nikipata muda nkobu nta sport iruti ibindimo mugabo ninaronka n'uyo mwanya nzobikora ego hanyuma naho ni nabanda yamvyibuha mbere kurutaha ndashukuru Mungu baba asante Nakeneye kumenya Joshua ari he Kamikazi? yo Joshua arajyana Ararusha. oya ntarushe ari mu Burundi Wabo. araryohewe Ego ni Kamikazi benshi bantumye nze mubaze mbe Kamikazi kweli katagira ama concert. miye Wengi nasema ufanya gima concert sana na bangu tukora urazi kufisa abantu benshi bakurikirana Kamikazi. ivi wowe igena genda je nakodi Urakoze concert umunsi wa nyuma twari kumwe urabitse. ushaka ndayikorere Unye kutarayikora. ujye waguha ukwezi kumwe kaguha ukoremwo filime ukoremwo impamba y'umunsi ukoremwo indirimbo unaweza biweza Kamikazi ndashobora kubaza ikintu. Ni Joshua arakuze amaze kumera mu myaka nuvuga y'imiyabaga sivyo? Wewe uragiye hanze uramaze imyaka 6 uraje mu kwezi kumwe acha gusaba mama ndagusabye uzonsohokana ahantu hantu niho bimugirira. nobimukorera None uraza abantu bo bagukurikirana bagusaba basi Kamikazi turagusabye basi umunsi uzoteramisha. mugabo rero ikibazo urazi gutegura concert urazi umwanya bitwara rero nanje umwana asavye ikintu coza kunyicira urutonde rw'ivyo nateguye sinshobora kubikora kuko mu nyuma aza kumbwira mama nkeneye vya bindi rero abanywanyi bacu nabo ndabizi ko batukunda kandi cyane lakini ubu yonza kugira concert sinkore n'indirimbo nimwe ngiye hari ababwira Kamikazi kanyimbo Kamikazi kwa WhatsApp bali wafanye subscribe ku YouTube yangu na mimi niko na watu wanabakia Kamikazi kwa WhatsApp Kamikazi akaririmbo ya tatufanye nini ni jambo ry'Imana Ariko twizere umunsi Kamikazi yagarutse azogira igiteramo.
reka ndabyizere nawe namwe na Bujahiti muragitegura igiteramo c'abantu b'Imana naramuzoguma mukora oya twebwe biri mu migambi ariko twari twifuje ko umuririmbyi kumere Kamikazi abikore sivyo Kamikazi bitangure imigambi yo gutegura igiteramo c'abantu b'Imana ni nkuko twatanguye n'ubu turi mu gitaramo nako twari mu gitaramo mokoke mwebote ukuri umuzi Imana ibafashe ico gikorane kiriko kirategurwa na Bujahiti nzogitahe Likabeze komereza ari ibintu by'amateka mbe Kamikazi yarabona benshi bavuze ati mbe Kamikazi kweriki atarasora ni indirimbo n'umuvuga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu hanyuma reka ive berishoye hanyuma urumva ubwo rwego Imana niyarutugezako tuzoshima Imana ko twebwe urumva nyene afite ibibazo niko ndakubaza biri muri bimwe bivuye muri post na post ndavuga ati ndiko na Kamikazi nikiye kibazo wifuza ko nzobaza Kamikazi nitwa baturi kumwe bambwiye ati uzomubaze kweriki atarasohokana pito atarasura indirimbo na première dame hanyuma jewe ico muvana bivuga ko Imana niyabikunda tuzobikora nizera ko zari kugwa ciza amfite gifite amateka meza amen kandi mvuga ko Kamikazi arabitwemereye hama rero Kamikazi kumbure tsa nabasozera Kamikazi ashaka kubwira akajambo kamwe hama n'ibintu bishasha byerekeye iyo ndirimbo yiwe nshasha giye gusoma ikintu numva nababwira Imana ibibuke muri no mwaka wa 2020 Imana yibuka amasengesho yanyu Imana ibagirire neza numva no batekerera Zaburi ya 20 ku murongo wa 4 ufise Bibiliya canke uza kuba ari hafi ya Bibiliya arawusoma uyo murongo uzomufashe uno mwaka ugiye gutangura hanyuma indirimbo shasha umuyitege izosohoka itariki imwe y'ukwezi kwa mbere mu 2020 eko na 20 akajambo rero gatoyi ku bakunzi ba Bujahiti TV bakadukurikira ndabashimiye cyane uburyo mukomeza kudutera intege turabona amakommentaires yanyu kandi ingene murushirizaho gushigikira Bujahiti kandi nongera gutera intege Bujahiti ibandanye umurimo imbere ni heza Ivasiga akapera gusa chance zera akapera gusa akapera ririmba gasiga toyi ririmba gato rimwe handuhishije Kamikazi rimba basiga toyi rimba arabantu bakeneye kumviriza Kamikazi rimbe bashushubiheze shubivamo ushaka ndirimba indirimbo urugo rwiza kubera ko ukunda iyo ndirimbo urataka mariage ujafika Jasikia bitu Kamikazi anaanza sasa bya bini mwa bamuvuga arabivuze nawe nyene Kamikazi none ushaka kubaka ataragera ngikishika ngaho arazije mu bambwiye ngo ushaka kuwa ngo nishaze kamero kandagapeti Kamikazi none ubonye no ko hageze none wageze none basubona gute kandi ngaho wosanga wewe ufise utwana katune hanze ubizira ko aravuga Kamikazi wawe ntubinyifurije wihane usenga Imana izo kugire mariage mu gihe ciza kuko utanguye kuvuga ngo Kamikazi nirimbiye urugo basi turirimbe yindi basi yindi aja ku mashuha basi ndirimbe basi urugo rwiza gwatanguriye muri Edeni nakatara uko furahi se nisifurahi bandanya ukuri ibintu mugirira bose Misi bafurahi aririmba basi n'uyu munsi iracarema basi ingozi mu bana bayo ego akariko nari nkeneye uno musira cyareba mu ngo nziza abakunzi ba Bujahiti TV mudasaba kurikirana imisi yose murabona ko Landry promoter ikoze ibintu by'amateka Landry ingena discussion Isaac abanye Landry kwagarutse Landry so fresh waretse kurako naraheza bro ndaje Isaac tuzosubira inshallah Imana bikunze igano cyari kiryoshe cyane kumwe n'abakunzi ba Wakalai TV n'abakunzi ba Bujahiti TV no musi bari bagiye hamwe mu gihugu kimwe cya Kamikazi nizere ko waryoheye ko abonye Landry promoter amemta hamwe na Will Benishu oya jewe byanjyoheye byahehe kandi mwaguma mushwana mungwaza umutwe none uri kumwe na Landry tuzakuvuga cyane ko Landry uramuzi kunagorana no ubu rero nukuza muragira ibintu ku rutonde kwanza mumbwira ati Kamikazi turaza mwasanze ndiko ndakora riva bambiye baende Riva turamaliza Isaac arashaka kufilma gato Riva sorry tena Riva sorry sorry lakini sorry wewe watekonesa